Kw'igenekerezo rya 27 Ndamukiza no mwaka mu nama y'abakenguzamateka bose yari irongowe n'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga abakozi bo mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka. Umushikiranganji w'ubutungane umupfasoni Domine BANYANKIMBONA niwe yari yaserukiye Reta kugira ngo atange umuco kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze Umushikiranganji BANYANKIMBONA yamenyesheje ko abakozi ba Reta bo mu bisata bitandukanye bategezwa kugira amategeko abagenga. Ari naco gituma n'abakozi bo mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka bategerezwa nabo nyene kugira itegeko ribagenga. Ico kumenya nuko kugira ngo habe ibwirizwa habe itegeko rigenga abakozi mu bisata bitandukanye, ico ni ngombwa mu ntumbero yuko abakozi baronka amategeko abagenga. Rero kuva mu gihe ca Reta novuga yifata kibanza gouvernement de transition kuva mu mwaka wa 2004 hagiye haraba ibikorwa bijanye no gutegura ibwirizwa ryogenga abakozi bakorera mu Nama Nshingamateka no mu Nama Nkenguzamateka. Ni muri iyo ntumbero kw'igenekerezo rya 3 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2004 harabaye integuro yarungitswe mu Nama Nshikiranganji kugira ngo bayihweze bayice hirya no hino bayemeze, ariko iyo nteguro yateguwe muri uwo mwaka ntivyashoboye gukunda bigire ahishitse. No kw'itariki 4 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2008 hararungitswe ubugira kandi integuro mu Nama Nshikiranganji kugira ngo bayihweze bayice hirya no hino, ariko kundi ibintu byari bimeze Inama Nshikiranganji ntiyaretse kuyitondekesha ngo yige ngo ishikane ku musozo ngo iheze yirungikire Inama Nshingamateka kugira yige ku gushaka kwayo, ariko byari kumvo zibihe igihugu carimwo nkumbure iyi nteguro ntiyabaye priorite gose, amapriorite yari menshi. Ariko rero ivyo vyabaye ari uko les constitutions zagiye zirakurikirana zamye zitegekanya yuko abakozi bakora mu Nama Nshingamateka no mu Nama Nkenguzamateka bategerezwa kugengwa n'ibwirizwa. Aho ibwirizwa shingiro ry'ubu rirabitegekanya uko nyene mu ngingo yayo y'164 agapoint kagira 3 dixièmement iravuga yuko abakozi bakora mu Nama Nshingamateka no mu Nama Nkenguzamateka babwirizwa kuba bafise ibwirizwa ribagenga. Ni muri iyo ntumbero rero habaye ibikorwa byo gutunganya neza iri nteguro y'ibwirizwa, riraheza rirarungikwa mu Nama Nshikiranganji. Inama Nshikiranganji yabifashe nka nkama ibikorera ko iraca hirya no hino, maze idatevye icarirungika kugira ngo habe ibikorwa byo kuritora kugira ngo bize vyagakunda abakozi bakora muri ibi bisata by'Inama Nkenguzamateka n'Inama Nshingamateka baronke ibwirizwa ribagenga. Kuko abakozi bakora mu Nama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka bagumye bashishikara kugengwa na instruction yafashwe na Bureau ya Assemblée Nationale de Transition yafashwe kuva itariki 25 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2001. Aho niho abakozi bakora muri ivyo bisata bibiri Inama Nkenguzamateka n'Inama Nshingamateka iyo instruction niyo yabagenga canke bakikora ku ngingo zimwe zimwe zibwirizwa rigenga abakozi ba Reta canke ingingo zimwe zimwe z'igitabo c'amategeko agenga abakozi n'akazi. Ivyo rero bikaba bitashimisha neza, arico gituma uyu munsi hagize integuro ikarungikwa mu Nama Nshingamateka. Inama Nshingamateka yaramaze kwica hirya no hino irayemeza. Uyu munsi naho yazanywe ngaha kugira ngo
mwebwe abakenguzamateka muserukira intara zitandukanye z'igihugu namwe murice hirya no hino muryemeze gutyo abakozi bo mu Nama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka baronke ibwirizwa ribagenga, aho babona neza ibyo bafitiye ko uburenganzira, aho babona neza n'ivyo bategerezwa gukora, n'ingene novuga kariyere yabo itunganijwe, gutyo babone iyo bava n'iyo baja gihe cyose bazoba bari ku kazi. Mbese n'integuro y'ibwirizwa iranerekana ngene ryari bizoshika bakaheza akazi kabo. Umushikiranganji BANYANKIMBONA ahejeje gusigurira abakenguzamateka ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa, baciye bamushikiriza ibibazo n'ivyifuzo, aho basavye ko uburusho bwotangwa ku bakozi hisunzwe uburyo buhari. Umushikiranganji w'ubutungane yaciye yishura ibibazo by'abakenguzamateka. Kuri article 30 mwavuze muti c'est d'autre muri iyi nteguro y'ibwirizwa atahubwo vyovamwo hama bikazoza biratangwa selon la disponibilité des fonds, kuko wanacishijemo ati atahubwo ubu twari tugeze ku rwego rurenga aya ma pourcentage yavuzwe, ati rero ibi vyovamwo. Na honorable je barikanuye Space Caritas yashimangiye avuga yuko muri no minsi intumbero ari uko umuntu yohemberwa ibikorwa yakoze. Ni nayo ntumbero iriko irakorerwa ko muri leta mvyeyi, leta nkozi, ku buryo aho umukozi wese wa leta yokorera kuri contrat de performance, umuntu akongerwa byabonekanye neza na neza igikorwa yakoze, hasuzumwe ivyo yari yaremeranije n'umukoresha wiwe ko azokora mu kiringo gitandukanye. Mwebwe rero mwavuze kumwe muvuga muti alineya ntiyokwirwa iraja mu itegeko, atahubwo vyoba determine n'ingene umukozi yakoze n'ingene hariho uburyo bwabonetse. Turavye ayandi mabwirizwa agenga lo personnel isanzwe igengwa n'ibwirizwa, barakunze gushiramwo aya ma pourcentage muri iyo ntumbero yuko hoba contrat de gestion de performance, nuko umuntu byari bikugenda systématiquement yuko yaronse la note très bon, la note bon, ntibizoba bikiba systématiquement, bazobanza barabe umwe wese n'amanota yaronse. Rero je nkavuga nti iyo ntumbero yatanzwe nimba ata objection ihari, ariko niko vyahora bigirwa aya ma pourcentage yahora aja mu itegeko, ariko kandi ntwara kugira ngo agire caractère général, ntihabe hama umukoresha wo mu rwego rutandukanye yama ariko araja mu mvururu zo kurondera gutanga ubwo burusho. Ariko turavye nivyo kwiga ngaha twovyumva muri izo ntumbero tugiye gukoreramwo, aho umuntu azohabwa amanota ari uko yerekanye ico yakoze muri ya contrat yiwe de performance, n'umumenga ibindi vyoba bigifise raison d'être yo kuja mu itegeko, kuko muri politique salariale yabaze kuba adopté, umuntu azohabwa ico bita par performance, azoyihabwa koko ari uko vyagaragaye ko yagize akarusho mu bikorwa yarajejwe gukora. Rero ego nkuko aba honorable bayivuze, bibaye ngombwa mukabona ko vyovamwo nta ngorane vyotera, ariko ego biracana ibintu bikiri mu nyigisho tukiriko turigisha bitarajaho neza, ariko niyo ntumbero nyamukuru iriho. Hariho harakorerwa ama cahier de charge, koma hoba ama cahier de charge de chaque fonctionnaire. Ayo umukozi wese amaze kuronka ivyo akora bikabonekana, niho azoca bakote, hanyuma iyo performance
bayimuhe aronka amanota ajanye na performance sero ingene yashize mu ngiro ivyo yiyemeje gushira mu ngiro. Inyuma y'inshi z'umushikiranganji Domine BANYANKIMBONA abakenguzamateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa. Kuri uwo munsi kandi wo kw'igenekerezo rya 27 Ndamukiza uno mwaka, Inama Nkenguzamateka yaremeje amazina 66 y'abacamanza n'abashikirizamanza bizewe n'umukuru w'igihugu ngo barongore amasentare n'amaparake. Naho nyene umushikiranganji w'ubutungane umupfasoni Domine BANYANKIMBONA niwe yaserukiye Reta kugira ngo atange imyidondoro yabo.